Gatoni avugira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yariyamirije ibiri mu cegeranyo c'ishirahamwe Amnesty International. Hari mu kiganiro yahaye radio BBC gahuza miryango ku itariki 24 Myandagaro 2024. Gatoni yavuze ati abakoze ico cegeranyo bashatse kwerekana isura mbi y'igihugu ngo nibavi ubuzimu bajibuntu. Ikindi yavuze nuko ivyo Amnesty International yanditse bidasa n'ibiri ku rubuga mu Burundi. Mbega none ico cegeranyo ca Amnesty International kivuga iki? Ni kubera iki leta iciyamiriza? Nivyo tugaruka ko mu nkuru nyamukuru y'uno Musi. Mahoro cane, ni David, nizere ko mumeze neza. Icegeranyo Amnesty International iherutse gusohora ciswe Burundi imvugo itandukanye n'ingiro ituratuzwa ry'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike rirabandanya ku ntwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ico cegeranyo kigaruka ku myaka 4 y'ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Muri rusangi Amnesty International gireti mu myaka 4 President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi, abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru n'abatavuga rumwe nawe muri politike babandanya gutega ubwoba, gukubagurwa, guhagarikwa no gufungwa hadakurikijwe amategeko no gucibwa imanza z'akarenganyo. BBC yandika iti bamwe mu bihweza ibintu n'ibindi bari bizeye kukurekurwa kw'abamenyesha makuru cari kimenyetso cyo gusubira kwiyemeza kubahiriza agateka kazina muntu. Yamara ngo icizere camaze umwanya urumerumara. Gatoni ati biratangaje ukuntu ico cegeranyo gitanga uburorero bw'abamenyesha makuru canke abitwa ko baharanira agateka kazina muntu bagiye barashikirizwa ubutungane kubw'amakosa bakoze. Ugasanga ivyo vyabaye mu myaka iheze ariko bakavyitirira ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Kubwo muvugizi ivyo ngo vyerekana ko ku butegetsi bwa Ndayishimiye babuze ico bavuga bagaca bazana ivya kera. Abajijwe nimba hatoba hariho mu ndongozi abononera umukuru w'igihugu, Gatoni yavuze ko bariho ariko akemeza ko mwene abo bahanwa biciye mu kubogozwa, hakaba harimwo n'abakurikirana. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Urwaruka 18 rwashitse mu gice ca nyuma ca iriyamiriza yangabire ritunganywa na Yaga rwegeranirijwe hamwe kuva kuri uyu wa 25 Myandagaro. Ni kugira baronka akanya ko kumenyana, kwigira hamwe ku bandi babizobereyemo hamwe no kuronswa intumbero mu ngabire zabo. Imisi 6 gusa ni isigaye ngo tumenye uzotwara ikibanza ca mbere. Ibirori vyo gutanga agashimwe ka nyuma bitekanijwe ku wa 31 Myandagaro 2024 kuri Jardin Public. Bamwe mu barimyi b'ikawa baridoga ko basubizwa inyuma bataronse amafaranga y'ikawa bashoye. Abo ngo nabashoye umwimbu ufise agaciro k'imiliyoni 3 n'ayarenga. Byavuzwe n'umushinga amateka Jean Shimirimana aho yari kabaza umushikiranganje mu vyajejwe hari mu burimyi Prosper Dodiko iciryo robanura rihagazeko. Hari tariki 22 Myandagaro 2024 mu nama nshinga amateka. Umushikiranganje Dodiko yishuye ati kubera ubusuma bw'umwimbu w'ikawa bumaze imisi bwibonekeza muri kino gihe cyo guhemba, ngo abajejwe kugura ikawa basanze umunyagihugu ashoye ikawa irenza amafaranga imiliyoni 3 z'amarundi, borinda gusuzuma ko afise imirima yayimbuyemo, atayifise akavuga iyo yayikuye. Abo mugwi uri kurabikurikirana uzosanga bafise aho bakuye iyo kawa bazoronswa amafaranga yabo. Umugwi Vitaro watsinzwe ibitsindo 10-0 mu nkino zibiri wahuriyemo na Young Africans Sports Club wo muri Tanzania. Urukino rwa mbere rwabaye kwa 17 Myandagaro rwarangiye ku bitsindo 4-0. Mu rukino rwa kabiri Young Africans Sports Club yanyagiye Vitaro ibitsindo 6-0. Izo nkino zose zabereye mu gihugu ca Tanzania kubera ko atakibuga cemewe na CAF Uburundi bufise muri kino gihe. Vitaro rero ikaba yaviriyemo mu gice cibanze cikurakuranamwe mu gikombe gihuza imigwi yabaye ya mbere mu bihugu vyayo, Total Energies Africa Champions League. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.